Ese buri kintu cose uvuze bikugirira inyungu canke akamaro? Ni bingahe wavuze vyaguteranije n'inshuti n'abagenzi bawe canke ataco vyakumariye? Iki ni ikimenyetso kikwereka ko kuvuga ata kamaro bifise canke kuvuga amajambo menshi. Rimwe hari n'ababikoresha mu kugutwenga canke mu kugufata nk'umuntu atagira agaciro. Ibaze nk'ubu ubwiye umuntu ngo ngiye gukora iki kintu hanyuma ntigikunde canke ntikigende uko wabimubwiye, bivuze ngo uwo muntu azogutwenga canke azokoresha kwishuza kubaza impamvu utabikoze, ariko iyo ubikoze atabizi akabona bimwe bita resultat, nta commentaire nyinshi agira, ahubwo aratangara. Biba vyiza iyo ukoze ibintu yewe ata muntu wabibwiye wabishikako bakabibona, nutabishikako nabo ntawe uzomenya icabaye. Ariko iyo uvuga rimwe na rimwe abakugwanya baba benshi canke ibituma unanirwa biba vyinshi, kuko abantu bagwanya ico bazi. Si vyose vyawe ukwiye kuvuga ku buzima bwawe, niyo mpamvu abantu bakora ibintu vyabo mw'ibanga wamubona umenga ntibananirwa, ariko si uko batananirwa canke ivyo bakora vyose bikunda, ahubwo nuko bakora ibintu mw'ibanga vyabananira ntimubimenye, ariko babishobora bikagaragara. Nico gituma nawe ukwiye kwigira kw'aba bantu mu gukora ibintu vyawe ukabikora mw'ibanga, vyakunanira canke watsindwa ntitubimenye, ariko tukazobona resultat. Niyo mpamvu uyu munsi nahisemwo ko tuganira kw'ibi bintu bitandatu mu buzima bwawe udakwiye kugenda uravuga. Ikaze kuri Juif LG. Nimba uri mushasha ahantu, kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi, kandi nimba ikiganiro wagikunze ntiwibagire gukora like kugira ngo utwereke yuko wakunze ikiganiro. Nimba ugiye kubikora uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze. Ikintu ca mbere udakwiye kubwira buri wese ni vya bindi bikomeye wipfuza gushikako, bimwe twita indoto zawe. Buri muntu wese abaho avuga ati jewe yamara nifuza kuzoba iki, canke jewe yamara nshaka kuzotunga iki kintu. Iki kintu rero si ico kubwira uwo ari we wese, kubera yuko indoto zawe ni izawe, nta wundi muzisangiye. Rero iyo ugiye kubibwira abantu, rimwe abantu bagufata nk'aho umenga nta bwenge ugira canke wasaze, kubera yuko indoto zawe nimba zikomeye abantu bumva umenga ntibishoboka. Nk'akarorero nk'ubu ugiye ukabwira umugenzi wawe ati jewe ndashaka kuzoba mfise inzu mu gisagara muri ville hagati, rimwe na rimwe yokuraba akakwitegereza akavuga ati wewe wasaze, sinzi ibintu wafashe ibyo ari byo. Rimwe na rimwe wanabivuga abantu bagatwenga kuko bakuzi, hanyuma ugasanga batangugusigurira ingorane n'ibindi bintu uzohura navyo kugira ushike kw'ivyo bintu canke kugira ivyo bintu ntibishoboke. Ugasanga vya bintu wabiraba, iyo uriko urakora ukabona uriko uratera imbere ukavuga ati yamara vya bintu bavuga vyari ivyo, ugasanga uriko uracika intege, ugasanga aho wipfuza gushika ntiwashitse. Icya kabiri ni uko usanga warabivuze bakabona uriko uratera imbere, abantu bagira inzigo, bashobora kukononera kuko bavuze ati uyu muntu kweri uko ariko aragenda akora vya bintu ashobora kubishikako, kandi niyabishikako twe tuzomaramara. Reka rero tumukorere aka kantu kugira ngo ntaze hashike. Ivyo bintu uzovyibare cane. Ikindi kintu ca kabiri ukwiye guhora, ntubwira abantu ibikorwa wakoze canke wakoreye abandi vyiza, uko mw'ico gihe abantu bazofata nk'aho ico gikorwa co gufasha wakoze canke wakoreye umuntu ari ico kwigamba. Nimba hari iciza wakoze canke nk'ubu hari iciza wakoreye Roy Juif, nta mpamvu yo kugenda ubwira buri wese ngo namufashije ibi na biriya, kuko bigera ahantu na mwene gukorerwa ico ciza ateba akarambirwa akavuga ati uyu muntu yankoreye ibi bintu yagiye arigamba. Gufasha umuntu ukavyamiza mu kanwa biratinda bigata agaciro. Uzosanga benshi batanga kuvuga ngo uriya muntu ngo ariyemera, ngo arishima, ugasanga biteye inzigo muri societe, ugasanga uriko wishira mu mitego y'abandi bantu kandi we wabikoze nko gufasha. Rero ni vyiza kutavuga ivyo wakoze, reka ibikorwa vyivugire canke abo wabikoreye babivuge, bavuga ati naka yaramfashije, hako uvyivugire. Ikindi kintu ca gatatu ukwiye guhora mu buzima bwawe canke udakwiye kuvuga mu buzima bwawe, n'ubuzima ubayemwo buri munsi. Ubuzima ubayemwo si vyiza kubwira uwo ari we wese. Bavuga ngo
ntawutuka canke ntawugaya uwo atazi, kandi mu Kirundi baramaze ngo uwutakuzi ntakurusha inka. Abantu bavuze ibi bintu nuko bari bafatiye ku buzima buri wese abayemwo, nuko bari bafatiye ku buzima abantu babamwo. Akenshi abantu bakugaya kubera bakuzi. Uzumva umuntu agenda arabwira abantu ngo harya ntubone avyimba iwabo nta kintu bafise, canke ngo harya ntubone aberewe amadeni ari mu kumwica. Rero wirinde kuvuga ibintu bikwerekeye, vuga ibikenewe n'uwo muntu muriko muraganira. Nimba ari business muyivuge, nimba ari izindi nkuru mutera muyivuge, ariko wirinde kuvuga ibikwerekeye, kubera yuko uko umuntu akumenya niko agenda guklasa, uko umuntu akumenya niko agenda gushira mu kibanza ukwiriye kubamwe. Rimwe na rimwe ugasanga ubuzima bwawe asigaye butanga koko akarorero ngo sha uzohava ngo umera nka naka ngo umubona umenga ngo araberewe canke ngo asa neza, ngo ariko harya ngo muhira nta kiriyo, nta kintu afise. Rero ibi bizotuma abantu bagufata uko bishakiye, kubera yuko wababwiye uko ubayeho. Ikintu ca kane udakwiye kuvuga, ntukavuge intege nke zawe. Hahandi usanga uvuga ngo jewe ngo unkoreye ngo iki kintu ngo bica bigenda uku, ngo jewe ngo bigenze uku, ngo camere uku. Ugasanga abantu barazi ikintu bagukorera kugira ngo ubabare. Rimwe na rimwe iyo bamaze kumenya intege nke zawe, nta muntu akwishimiye canke nta muntu yishimiwe na bose. Rimwe na rimwe bazokoresha ico kintu kugira ngo bakubabaze, ariko iyo batazi ikikubabaza bazogerageza gukora ibintu byinshi ariko babure inyishu kuko batazi ikikubabaza. Rero nimba ushaka kubaho mw'isi y'aba bantu canke mw'isi tubayemo, gerageza kunyegeza intege nke zawe. Intege nke zawe genda uzibwire Imana, hanyuma igufashe kubana nazo, ariko reke kuzibwira abantu, kuko abantu bobo bakunda kumva intege nke z'umuntu canke bakunda kumva ngo vyacitse. Ujya muntu ngo iyo muraye abagenzi ukadekona arararira ijoro ryose. Rero harimwo abantu bazoza ngo muba abagenzi kugira ngo baronke ingene bakubabaza. Abo bantu barahari. Rimwe uzumere nka ca gikere bafata bagira bice bakakibaza bati tugute mu mazi, atoya yaho no campfa, bakakibwira bati tugute mu muriro, ati aho niho nirirwa, aho niho nibera. Kubera bashaka kugira nabi baca bagita mu mazi kiba kirokoza uko. Rero nawe gerageza gusavayivinga, gerageza kubaho, umenye abantu muri kumwe abaribo, kandi umenye ko umuntu yama ari umuntu. Ikintu ca gatanu udakwiye kuvuga mu bantu, ntukavuge ikintu kiguha umunezero mwifadika vyo ngaha mw'isi, canke ikindi kintu Imana yaguhaye gituma umunsi wawe ugenda neza, gatuma utwenga. Ibi bintu ntuzakora iryo kosa ngo ubwire abantu ikintu kiguha umunezero. Uzobirabe neza, buriya abantu ntibaryoherwa umuntu anezerewe, kuko rimwe na rimwe iyo umuntu aryohewe abantu bagerageza kumenya ikintu gituma aryoherwa. Uzumva ngo naka kaguma aryohewe ngo nibiki, ngo habaye iki. Rero ico kintu uze ukinyegeze, kuko nicakinyegeza bagikoreshe nk'umutego, kandi uwo mutego bizokugora kuwikuramo, kubera yuko bakoresheje ikintu kiguha umunezero usange waguye mu mutego, kuko abantu bose saba kwipfuriza ineza. Ikintu ca gatandatu kandi arico c'ingirakamaro udakwiye kuvuga, ntuzigere na rimwe uvuga ubutunzi ufise uko bungana. Nimba amafaranga uyafise n'ayawe, nimba ukenye n'ubwo bukene n'ubwawe. Rimwe uzosanga abantu tugenda turabwira uko dutunze ibi na biriya, aribo bantu usanga bahinduka abasi bacu. Rimwe na rimwe abatwegera bakatwegera bafise impamvu. Nimba ufise amafaranga abantu bakakwegera bashaka kuyarya canke bafise izindi mpamvu zitandukanye, canke nimba ataco ufise uri umukene, abantu bakakwegera bashaka kugukoresha mu bintu vyabo, mu nyungu zabo, kuko babona ata mafaranga ufise, ugahinduka umukozi wabo canke umucakara wabo bakoresha ivyo bashatse. Rero iki kintu uze ugishire kure, ukinyegeze, ubeho ubuzima bwawe atawuzi ivyawe, kugira ngo ugire agaciro nawe mu bandi. Kubera ko amafaranga uyu munsi abantu bamenye ko ufise amafaranga, harimwo aboca bagukunda. Ntibagukunze kubera ari wewe, ariko baragukunze kubera amafaranga. N'uyu munsi hari umuntu yomenya situation iri kuri konte yawe canke mu mufuko wawe, ubwo nyene akaca ahita kwanka avuga ati jewe gute ntembera n'umuntu w'umukene. Rero
ntuzigere na rimwe uvuga iki kintu. Wowe baho ubuzima bwawe, ibyo wabonesha amaso babibone, ibisigaye usunike iminsi nk'abandi bose. Ngibi ibintu 6 ugiye guhora mu buzima bwawe. Hariho byinshi ariko jewe nahisemo kubabwira ibi. Mwakoze kumviriza ikiganiro, sinoheza ntabashimiye ukuntu mubandanya munshigikira, umuryango ukaba utanguye gukura. Nimukomerezaho. Hama nimba wakunze iki kiganiro, nturengane utagize like cyangwa udusigira agakomantere kugira ngo mubandanye twereka yuko turi kumwe. Nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ubandanye kumviriza ibiganiro twungurana ubwenge uko bukeye uko bwije. Jewe mwumva ni Roy Drift kuri Drift.